n'akanyamuneza ntangere karanze abakristo bo mw'Ishengero rya Méthodiste Libre muri paruwase Sagasozo yo muri komine Itaba mu ntara ya Gitega, aho umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, bamwe mu bakenguzamateka n'abaserukira intwaro, yari yagiye kwifadikanya nabo mu masengesho yo guhimbaza umunsi w'Imana kw'igenekerezo rya 2023 uno mwaka. Mw'ijambo yashikirije, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishengero rya Méthodiste Unie mu Burundi, yahamagariye abakristo bo mw'Ishengero rya Méthodiste Libre gushigikira ibikorwa vya Reta mw'ihangiro yihaye muri uno mwaka ryo kwijukira uburimyi, kubandanya bikingirikiza coronavirusi mu gukurikiza impanuro zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu, kuko badafise amagara meza no kugwiza umwimbu bidashoboka. Nagomba ndabinginge gihugu c'Imana gushigikira Reta mvyeyi, Reta nkozi irongowe na Nyenicubahiro General Major Vaste Ndayishimiye mw'ihangiro yihaye y'uno mwaka, aho yataziriye umwaka ngo umwaka w'uburimyi, umwaka wo kugwiza umwimbu. Iyi Reta mvyeyi yacu iserukiwe ngaha mu ntara na nyakubahura amatari, niwe aserukiye Reta mvyeyi, Reta nkozi mu ntara. Mw'ikomine iserukiwe na nyakubahwa musitanteri, niwe aserukiye Reta mvyeyi, Reta nkozi muri no komine. Reka dushigikire iyo Reta mvyeyi, Reta nkozi, tuyishigikize ibikorwa, dukure amaboko mu mpuzu dukore, kugira ngo umunwa wose uronke icurya, hanyuma umusesekara nawo cyo tuwushora turonka agafaranga. Bavuze gutanga ikigira 10 tuzane, bavuze gutanga ishikanwa tuzane, bavuze ibikorwa byo kubaka urusengero tuba bambere dutanga. Dukure amaboko mu mpuzu, na cyane cyane dutangure kwitwebwe abakristo, kuko abakristo nitwe tegeza gutangura tugafata ya mbere mu kugwiza umwimbu, tugakora. Rero iyi Reta mvyeyi yacu, Reta nkozi, tuyishigikize ibikorwa. Kandi noneho ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko. Yego cyane, iyo dukuye amaboko mu mpuzu tugakora, Imana irahezagira. Niyo mpamvu ndabateye akamo, ntera akamo n'abandi barundi bose bariko baranyumva, by'ukuri dukure amaboko mu mpuzu dukore, Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. By'ukuri duhaguruke tugwize umwimbu kugira ngo abantu baronke ico barya. Burya namambwira zino ndongozi zacu turongoye mu ntwaro, nta kintu kigoye nko kurongora abantu bashonje. Eka mbere no mw'Ishengero burya uri umupasitori ukaba urongoye abakristo bashonje, ni ngorane. Rero niyo mpamvu by'ukuri dukengurukira Reta mvyeyi kuri ako kamo idasiba kudutera kugira ngo tugwize umwimbu. Umuntu wese afise amaboko, afise inguvu, dukure amaboko mu mpuzu dukore, tugwize umwimbu, twitere iteka. Niko kwikukira nyako, kuko kwikukira nyako no kwigaba ukigaburira. Twigaburire, birashoboka. Imana yaduhaye isi mera, yaduhaye agataka keza, yaduhaye imvura, yaraduhaye ubutunzi kama bwotuma tubuvyaza umusaruro, hanyuma tugatera imbere. Ubwa nyuma nagira dusubire twibukanye, isi yacu irugarijwe n'ikiza, ikiza ca corona. Murakurikirana amakuru, mukumva ibivugwa hanze mu bindi bihugu, insengero barazugaye, ahandi hamwe ugasanga kugira ngo ugende gusenga bisaba yuko uba waricandagishije. Ariko mu Burundi Imana yaratugiriye neza, iraturinda. Nta munsi n'umwe abaturongoye mu ntwaro bigeze bavuga ngo uno munsi turugara insengero. Dukomere amashi Imana yacu. Kuva ikiza gitangura mu Burundi twagumye tuza gushimira Imana.
twagumye dukoranira hamwe uko wa mungu wose waza twarinjira mu rusengero tugashima Imana. Ariko hamwe n'ivyo rero tubandanye natwe twitwararika impanuro duhabwa n'abaganga, tukarabe kenshi, tugire isuku, twipimishe kugira ngo tumenye n'amagara yacu ameze. Wumvise ikimenyetso muri wa mugambi mwiza wa Nyeniteka mu gihugu cyacu Burundi, ndakira sinandura kandi sinanduza abandi. Tuje tugenda kwa muganga badupime, baduhe imiti, hanyuma tuyifate, hanyuma tugire amagara meza. Kiza kiracariho, tugashima Imana ko yabandanije izigama igihugu cy'u Burundi ikatugirira neza. By'ukuri Imana iragahezagirwa, yarakoze cyane. Ariko natwe tubandanye twitwararika impanuro duhabwa n'abaturongoye, haba mu ntwaro, haba abajejwe amagara y'abantu, tuyitwararike kuko ni ku neza yacu. Kira noneho murabizi tudafise amagara meza no gusenga ntituza, sivyo? None ca duterereza amasengesho. Tudafise amagara meza n'ivyo bikorwa twavuze byo kurima, byo kugwiza umwimbu ntavyo twoshobora, kuko harima ufise amagara meza. Nico gituma iki kibazo cyo kwirinda dukwiye kukigira iwacu mu kibano. Twirinde, nimba twakubitiye ahantu tuba tuzi yuko bishoboka, tugende kwipimisha. Ntacyo badusaba, nta mafaranga badusaba, ariko ivyo bituma tumenya amagara yacu ingene ameze, kugira ngo ndusange turiko twanduza abandi, hama usange mu kibano ibara ryaguye, abantu bariko barapfa kuko irya ngwara irica. Mu ntumbero yo gukengurukira umukuru w'inama nkenguzamateka, abakristo bo muri iryo shengero baramushikirije akaganuke kagizwe n'intama zibiri.